Mwaramutse camire Ivane mwose aherereye umunsi twe kwabwiye amajambo 10 y'ubwenge yavuzwe na EMERY PATRICE LUMUMBA. Ushaka kweza ati EMERY PATRICE LUMUMBA ni muntu ki? EMERY PATRICE LUMUMBA nuwaharaniye intayo yo kwikukira nuwaharaniye ubwigenge bwa Republique Iharanira Demokarasi ya Kongo ico gihe yisanzwe yitwa Congo Belge. Numwe mu ntwari za Afrika, zashoboye guharanira ubwigenge canke independence ndetse no kubizirabiza ko yishwe mu 1961 imbere yuko nyuma yuko Kongo imaze umwaka umwe yikukiye. Ushaka kwibaza ati amajambo yavuze nayahe? EMERY PATRICE LUMUMBA ni umwe kandi mu baharaniye ivyiyumviro cyane vya panafricanisme. Ico gihe yishwe yarasanze ari premier ministre w'igihugu ca Republique Iharanira Demokarasi ya Kongo. Lumumba numwe bena ba Kwame Nkrumah ba Jomo Kenyatta nimwe mu nyenyeri za Afrika bizogana ko zibagirana. Yavuze amajambo akomeye, yavuze amajambo ashobora gufasha benshi. Mwanda kubwira mu majambo 10 yavuze ashobora guhindura amateka nawe gatuma wiyumvira ukundi kuntu, agatuma kumbure utera imbere muri ibi canke muri biriya. Ariko nashaka nshimiye kwanza uwagize subscribe canke s'abone kugira ngo azohora dukurikirana iminsi yose. Nimba nawe utarayigira genda ushire ko s'abone, j'aime partage na commentaire ndetse mwigire subscribe. Hanyuma unabisangize n'abandi bashaka kubimenya ko nibe bashaka kumenya amajambo agira avugwa n'izi ntwari zikomeye za Afrika. Ijambo rya mbere EMERY PATRICE LUMUMBA yaravuze ngo ikintu cya mbere dukwiye gusezerera ni ukutigenga mu butunzi kuko ukugaburira niwe akugaba. Ico gihe yavuga ku bihugu by'Iburaya byafashe ibihugu byo muri Afrika bigatuma ishaka kubafasha bigaca bivyinjiriramwe no mu ntunganyo yacu mu ntwaro zabyo bita l'ingérence politique. Ijambo rya kabiri yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo nimwashobora gutegeka neza uwo mugabane wirabura nta numwe azosubira kubita ibikoko. Dusana tuzi kenshi ko twize yuko aba colonizers canke abakoloni baje bita abanyafrika ibikoko ngo bashaka kubasirimura. Ariko Lumumba yavuze ko babasha gushobora gutegeka, nibashobora kuyobora uwo mugabane wa Afrika tatanze zose kubita ibikoko nibaje hamwe. Ijambo rya gatatu yavuze ngo duciye muri panafricanisme tuko turakora kugira ngo ntihagire ikumira ishingiye ku rukoba rizosubira kuba. Vyari bibaje ico gihe hari gihe wasanga abakolonizers canke abakoloni bacibaca kwandi abanyafrika bigatuma haba kumirana mu banyafrika aho bacibashiraho ivy'amoko ndetse n'ibindi. Iyo bavuze panafricanisme ibi byose byashaka biveho, umunyafrika yitwa umunyafrika atakuvangura kundi ya imigambwe y'amadini canke nivyo bita amoko. Ijambo rya kane yavuze ngo ndifuza yuko umunsi umwe ibihugu vyahoze mu bukoroni vyicara hamwe biriko biyaga kuri kazuza kavyo. Ibi vyahavuye bishika kuko musanzwe muzi yuko OIW canke EU canke African Union yacishinga mu 1963 we yapfuye mu 1931. Ijambo rya gatanu yavuze ngo tuzorengere imipaka yose tube abanyafrika bagize ubumwe maze dushobore kubaka Afrika yubakiye ku butungane n'ukuri. Yigisha yuko abanyafrika baciye mu bibazo bimwe bakwiye gushira hamwe, bakwiye kurengera izo ngorane zindi zose, bakwiye kurengerana ivyo bindi byose bopfa kugira ngo bashobore gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo Afrika yose ishobore kuba imwe, kugira ngo Afrika ubu umugabane w'ijambo, Afrika ubu umugabane ushobora gutera imbere, Afrika ubu umugabane nk'indi migabane nyene ububashwe cyane nawe nyene. Ijambo rya gatandatu yavuze ngo turazi yuko Afrika itari iy'Abafaransa, iy'Abongereza, iy'Ababiligi, iy'Abarusiya, ariko Afrika ari abanyafrika bonyene ubwabo. Yayivuga ashingiye ku bihugu vyinshi byo muri Afrika bitirwa amazina y'ivyo bihugu. Nk'akarore hari Kongo yiwe nyene yitwa Congo Belge,
ariko we yavuga ati Afrika ni abanyafrika ubwabo nibo bakwiye kwiteza imbere, nibo bakwiye kuyisonera, nibo bakwiye kuyishira ku murongo. Ijambo ry'indwi yaravuze ngo abakoroni ntibitayeho ivyo abanyafrika bakeneye, bazanye n'ubutunzi bw'abanyafrika. Iri jambo rirakomeye cyane, nubwo haheze imyaka myinshi apfuye, haheze imyaka irenga 50, yavuze ijambo rikomeye cyane ko abakoroni batitayeho ivyo abanyafrika bakeneye, bazanye n'ubutunzi bw'abanyafrika. Ntibari bitayeho cyane ivyo bakeneye, ahubwo baje kubasahura n'utwo bari bafise. Yavuze aya majambo yavuze amajambo akomeye, bishobora gutuma aya majambo afise uburemere bukomeye nubwo haheze imyaka myinshi atakiriho. Ijambo ry'umunani yaravuze ngo nta bukozi bw'ikibi, nta kuborezwa igufa vyotuma nsaba ikigongwe, novuma mfanye ukwizera n'icizere cyinshi mfitiye igihugu canje. Nkuko yabivuga, yahavuye apfa nabi, bamwishe nabi, ariko yavuga ati jewe nta kintu na kimwe kizotuma mpemuka, mfukamira umuzungu canke uwundi ari we wese, ko kuri we ivyiza gupfa ari ukuba apfanye ukwizera n'icizere cyinshi yari kuba afitiye igihugu ciwe. Ijambo ry'icenda yaravuze ngo tugiye kwerekana ico umwirabura ashoboye mu gihe akoze ari mu mwidegemvyo. Iri jambo yabivuze abonye Kongo n'ibindi bihugu vyo muri Afrika biriko biraronka intare zo kwikukira. Araryohewe cyane, avuga ko Afrika igiye gutera imbere, avuga ko Afrika igiye gukora, aravuga ko Afrika igiye gutera imbere. Bagiye kwerekana ico umwirabura ashoboye, kubera hari ibihugu vyinshi vyikukiye mu 1960, nawe nyene ico gihe yari akiriho arabibona, arabona ati tugiye kwerekana ico umunyafrika nyene ashoboye mu gihe akoze atari kwijisho ry'umuzungu, atari kwijisho ry'umukorona amuhata ibimoko ndetse n'ibindi bintu vyinshi. Yavuze amajambo akomeye atuma nubwo haheze igihe kinini agumana uburemere mu bitabo vyinshi vyo muri Afrika, yandikwa ko n'abantu benshi bashaka kwandika ibitabo, avuga ko n'abantu benshi batandukanye. Ijambo ry'icuma ryo ryanyuma rikomeye yaravuze ngo atabuntu nta mwidegemvyo, atabutungane nta buntu, atabwigenge nta bantu bigenga babaho. Ni ijambo yavuze rirakomeye ko atabuntu, atamwidegemvyo, umuntu adashobora mu gihe hariho ubuntu niho umuntu ashobora kwidegemvya atikanga ko hava bamugirira nabi. Mu gihe atabutungane nta buntu, atabwigenge nta bantu bashobora kubaho nabo nyene bigenga. Mwakoze mwe mwatwumvirije muri aya majambo 10, ni rya jambo rikoze ku mutima, ni rya jambo ushobora kuvuga ati ijambo ndayisigaranye rishobora kuzomfasha vyinshi. Ndagusaba utakora subscribe canke s'abone uyikorege ngo uzokwikena ibiganiro vyinshi. Nimba ikoze nawe ushiko EMERY PATRICE na commentaire ubisangize n'abandi. Bye bye.